Ikonteneri zo gushigikira icuma gifashe umuhora utwara amazi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura wacitse ku munsi wa gatanu heze ku kiraro ca Ntahangwa y'epfo zegerejwe uwo muhora. Ibikorwa biriko biratera imbere aho n'umushikiranganje w'amazi, amasoko ntangaguvu n'ubutare n'agataka yaje gutera intege abafundi. Cihutirwa nuko umuyobozi mukuru kumwe n'ababijejwe abafundi abatekinisiye baraje bakuramwo amazi bakubahiga ukuntu basubiza ico cuma uko cahora abantu bongeye kandi baronke amazi kuri kwami. Nivyo ni igikorwa kidasanzwe kuko murabona ko ni ibintu vya kera, ikindi naco mwabonye nkuko bimeze n'ibintu biremereye cyane, byabaye ngombwa ko dukoresha ubuhinga budasanzwe kugira ngo tubikore. Nubwo biruko ivyo tuko turakora muri uwo mwanya ni kugira abenegihugu baronka amazi, ariko twafashe n'izindi ngingo zikomeye zo kugira ngo twatumye ko aba expert bashoboka dufise ngaha mu gihugu kugira ngo badutegurire tumenye nubuhe buryo buramye twokora kugira ngo iyi tiyo itanga amazi mu bice vya Noro atakwinona canke atabwoba dufise. Abamenyesha makuru babajije ko bitoba vyavuye ku busuma canke ubundi bugizi bwa nabi, umushikiranganje yishuye ko navyo bishoboka, atera nagabisha abagura ivyuma vya Regidezo. Hari abantu bajeje no konona mugabo nubwo biruko effectivement urabona amagabiyo bariba, urabona nk'ivyo dukora mu kugira dusutene bakaza gusaba insinga. Muribuka ko mu gihe giheze harabo twabonye baguze n'amagabiyo, turagabishije abantu bagura ivyuma. Hahigo tuzobonana icuma ca Regide canke c'abajeje gutunganya amabarabara bazofatwa co kimwe n'abakoze ibi bikorwa. Bwa mbere basa nkuko twabagira ikigongwe, twarabaciye amande kandi atorosha ashika washaka umuriyaridi, kuko baza kugura ibintu by'abasuma uzi ko atanganda bagira. Nuwo tuzosanga ariko agura iby'amagabiyo naje agura amagabiyo, tuzomuhana co kimwe n'umwansi yaje korona nga niba vyubaye ko ibintu vy'igihugu ni ibintu vyabo bwite. Yaboneyeho no kubuza abakwiragiza inyandiko z'amanyanga kuko hazindutse uwo munsi ku mbuga ngurukana bumenyi urwandiko ruvuga ko umuyobozi wa Regidezo yatanze imihoho. Boyo nakaryo abantu nibaze bararaba uko ibintu bimeze, bumve ko abene gihugu bari ku kivi. Umwene gihugu uyu munsi arajushinga n'ukuntu abaho, hama inzego za leta zirajushinga no kugira umwene gihugu agire gute amererwe neza. Ariko hari abantu ngaha menga barajushinga ingaburo bazironka mu byo bandika, ibaze bandika ibintu byo kuri batohoje bareke kubesha abene gihugu. Bayivuze kuko murabona ibintu bikoca mu mbuga ngurukana bumenyi, umuyobozi mukuru yataza imihoho atari yarayaha. Twari kumwe gushika sandwi z'ijoro yarayaha burakeye, ari kumwe nabo bakorana kugira iki cuma bagikore. Mwomenya ko ku kiraro ca Ntahangwa y'epfo hari tingatinga nini zaje gufasha muri ivyo bikorwa, n'umuyobozi wa Regidezo abandanya kubikurikiranira aho nyene.